Ndi niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. N'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ku matohoza ariko arakogwa n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike aharanira agateka kazi na muntu agaruka ku rupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga. Ku munsi w'ejo nibwo inkuru yamenyekanye ko umushikiranganje yitavye Imana akaba yitavye Imana nkuko twagiye turabigaruka ko kwigenekerezo ya 15 shiri igenekerezo ya 16 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu gatondo ka kare kuri no munsi twabagejeje ko amakuru avuga ku matohoza yakozwe ni radio RPA irongwe na Bob Rugurika bavuga ko umushikiranganje Gabi Bugaga tapfuye yishwe gutyo nisanganya cyangwa se ngo urupfu rwe ruze giturumbuka ahubwo ko yoba yarishwe. Ishira hamwe Fokode rirongwe na Pacifique Ninahazwe naryo ntiryari ryicaye ubusa. Pacifique Ninahazwe nawe yakoze amatohoza cyane kubirabana n'urupfu rw'uyu mushikiranganje Gabi Bugaga. Mbere Pacifique Ninahazwe we ahejeje gushira habona ibimenyetso 10 vyerekana ko umushikiranganje Gabi Bugaga ashobora kuba yaragandaguwe. Gabi Bugaga murano makuru bimwe tuza kugaruka ko turiko turaronka bivuye mu bagenzi ndetse no muri amatohoza ariko yakorwa n'amashiramwe n'amaradio yigenga. Gabi Bugaga ngo umunsi ku munsi yari yicura ko ashobora kugirirwa nabi, bikanavuga ko ashobora kuba yari yaratanguye kurondera ingene yoja ko mu bihugu nka Canada canke se agahungira ku mugabane wa Buraya. Turaza kubigaruka ko murano makuru tugiye kubageza ko turaza kubageza ko uko telefone y'umushikiranganje Gabi Bugaga yakoreshejwe mu ijoro ryiwe rya nyuma, no kuvuga igihe agandagurwa kwigenekerezo ya 15 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ubwo benshi bavuga yuko yaravuye no kuraba urukino rwari ko rurahuza equipe ya Real Madrid yo mu gihugu ca Espagne ndetse n'umugwi wa Bayern Munich wo mu gihugu c'Ubudagi. Turaza kugaruka ku vyaranze ikibanza Gabi Bugaga yatowemwo ndetse nico benshi bavuga ko matohoza bakoze. Turaza kandi kuvuga ingene ikiziga cabonetse mu modoka. Tuze no kugaruka no ku vyatangajwe cyane ku maraso aho benshi bavuga yuko nta maraso yigeze aboneka hafi ikiziga ca Gabi Bugaga. Bamwe bavuga ko yo barapfuye urwagiturumbuka canke se barishwe n'isanganya. Hari ivyo amatohoza agaragaza uko imodoka yababaye ndetse n'ingene urufunguzo rw'imodoka rwari mwisakoshi. Si ivyo gusa kandi kuko igikomeye cyane gihambaye hano tuza kugaruka ku nyifato y'abategetsi batandukanye bo mu nzego z'igihugu kuva ku rwego rwo hejuru gushika ku nzego zo hasi. Tuze no kubabwira ku makuru y'ibanga yavuye mu bitaro ndetse n'amakuru y'ibanga yavuye mu bakozi biperereza. Fyonda subscribe canke sabone niba utarafyinda kugira ngo utoja uracikanwa n'amakuru dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzi aho bari bose kugira ngo nabo baje mu bambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV turabahaye kaze muri ano makuru. Ibimenyetso 10 vyerekana ko umushikiranganje Gabi Bugaga ashobora kuba yaragandaguwe. Kuva tobe kiziga c'umushikiranganje Gabi Bugaga mu gitondo cejo haheze hari kwigenekerezo ya 16 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu modoka yiwe ahitwa mu Kivoga mu Rubirizi. Ibazo ni vyinshi mu banyagihugu. Leta ya President Ndayishimiye isanida keneye ko abamatohoza ku nkomoko y'urupfu rw'umushikiranganje wayo. President Ndayishimiye yavuze ko ari urupfu giturumbuka hanyuma arahoza abarundi n'umuryango w'umuhisi. Ibimenyetso vyinshi vyerekana ko uyu mushikiranganje ashobora kuba yarishwe. Hano tugiye kubasangiza ibimenyetso 10 tugasaba leta ko yotanga umuco kandi kuri ivyo bibazo biciye mu matohoza y'ukuri. Gabi Bugaga uyu mushikiranganje yitavye Imana kugenekerezo ya 15 shiri igenekerezo ya 16 ndamukiza uyu mwaka yari yicura ko ashobora kugirirwa nabi. Abagenzi b'umuhisi Gabi Bugaga batumenyesheje ko yari amaze iminsi afise amakenga ku mutekano wiwe. Hari ikintu cari kimuteye ubwoba ariko atahora yubahuka gutomora neza. Umwe mu bagenzi wiwe aba mu gihugu ca Buraya yagize ati: Gabi Bugaga twahora tuvugana iminsi yose yambwira ko ari bimuteye ubwoba ariko nta vyatomora. Ni muri iyo ntumbero yasa n'uwamaze gutegura umugambi wo kuva mu Burundi. Ubwa mbere yapanga kuja mu gihugu ca Canada ariko ubu yari yarabihinduye. Hariho ivyo yari yaransavye kumufasha vyotumye acaza kuba hani Buraya.
umunsi umwe imbere y'uko apfa yari karansaba ko twihutisha uwo mugambi. Hari undi mugenzi we yatubwiye ko Gaby Bugaga hari abo yahanuje gutanga imihoho baramubuza, ariko abo bose bavuga ko atababwiye ica bimuteye. Tugaruka ku kungene telefone ya Gaby Bugaga yakoreshejwe mu ijoro ryiwe rya nyuma. Wa mukunzi wa Gaby Bugaga arabandanya ati: ikindi nobabwira gihambaye nuko nagerageje kumuvugisha kuri urya mugoroba wiwe wa nyuma. Inyishu yampaye narabonye ko atari we rafisi telefone. Yanyandikiye ngo komera. Niryo jambo rya nyuma naronse rivuye muri telefone yiwe. Hari isaha zine z'ijoro n'iminota 52. Iryo ni jambo atopfu yakoresheje kuri njewe kuko arazi ko njewe ntari umudede. Imvugo yacu iyo bamwe urukundo rwinshi. Natahuye ako kanya nyene ko atari we yari afise iyo telefone. Yavuye ku murongo isaha 6 z'ijoro n'iminota 25. Mu gatondo telefone yiwe yaragiye ku murongo mu bihe by'isaha murantunge mu bihe by'isaha 2 z'igitondo. Ibi byose ni ibimenyetso vyerekana ko telefone yiwe yari mu minwe y'uwundi muntu. Njewe ndemeza neza ko Gaby Bugaga yishwe. Reka kandi n'ubundi nk'uko amatohoza yagiye arabigaragaza ndetse n'aho abanyagihugu bamusanze, tugaruke ku kibanza umushikiranganje yatowemwo. Ikiziga ca Gaby Bugaga cyatuye mu modoka yiwe mu murima w'ibigazi ahitwa mu Kivoga muri zone Rubirizi, aha ni muri komine Mutimbuzi hafi y'ibarabara rya Bujumbura Bubanza. Kugeza ubu nta numwe asigura ingene umushikiranganje yoba yafashe iryo barabara mu masaha y'ijoro rya kure atamushoferi canke ujejwe umutekano bari kumwe. Hari abemeza ko uwo mugoroba bari bamubonye ku bushikiranganje bujejwe urwaruka n'inkino. Hari abamubonye ngagiye harya mu kibanza bakinira golf ategerezwa kuba yaragiye muri marché. Hari uvuga ko yoba yamubonye ariko afata agacupa ku kirabo bita ku Nyambo mu masaha yegereza isaha 3 z'ijoro. Nimba mu masaha yari Bujumbura ngazoba yafashe ryari urugendo rwa Kivoga kilometero bishika 10 wavuye Bujumbura mu masaha yitereye atagira umucungira umutekano. Nibibazo vyibazwa. Ikiziga ca Gaby Bugaga cabonetse kiryamitswe neza kirambitse mu ntebe z'imbere muri kamyonete double cabine yirabura Gaby Bugaga yakoresha. Ukuguru kumwe kwari kuri hanze gucishijwe mu idirisha ryo ku ruhande rw'umushoferi. Umuhinga yabiravye yagize ati: ntibishoboka ko umuntu yagize isanganya ariko anyonga imodoka apfa gutya. Ubu ndapfa ariko anigana no guhagarika imodoka. Ntabwo bamusanga ajyamye neza kuriya nkuko bitumvikana ingene yaje gucisha ukuguru mu idirisha. Ikiboneka nuko abamwishe baje kumuterera muri iyo modoka nawe arabemerera kuko cari kigangi. Birabananira kumushiramwo neza baca bavaho bihuta ngo ntihagire uhava ababona. Ninako kandi mu makuru yashizwe ahabona ndetse n'amatohoza yakozwe n'ivyagaragaye nta maraso yigeze aboneka hafi ikiziga ca Gaby Bugaga. Ikiziga ca Gaby Bugaga cari kivimvye mu maso, ikimenyetso ko ashobora kuba yaranizwe. Ni ikiziga cari gifise igikomere ku musaya w'uruhanga aho vyaboneka ko hari ikintu yoba yarakubiswe. Icatangaje abantu n'ingene ata maraso na make yari mu modoka canke kuri we kiretse utudomangu tubiri twabonetse ku ikabutura yari yambaye. Ibi rero bikerekana ko Gaby Bugaga ashobora kuba yariciwe ahandi, ikiziga kirozwa hanyuma baza kumuta muri iyo modoka. Hari amaraso yaboneka ku giti kimwe c'ikigazi aho biragoye gutahura rero iyo ayo maraso yazananye. Uko rero imodoka yababaye nako reka tubigaruke ko ivyo benshi mu bahinga bagaruka ko bavuga yuko ibi bintu bitoshoboka ko uyu mushikiranganje ashobora kuba yarapfuye azize isanganya ahubwo ko yagandaguwe. Imodoka Gaby Bugaga yatowemwo yari ifise aho yononekaye, ariko hariho n'ibindi bitangaje kuri yo. Amatara y'imbere amwe yaramenetse ariko parike shoke murantunge park shock yayo ntiboneka ko hari ikintu yagonze. Kuba tazi park shock ni rwuma ruba rutambitse imbere ku modoka kugira ngo niza kugonga ikindi cuma canke se nk'igiti imodoka itaza kononekara ahubwo abari rwo ruza kononekara. Uruhande rw'umushoferi rusa neza cyane, ntaco rwabaye, ari narwo rwarimwo kwa kuguru kwasigaye hanze mu idirisha. Uruhande rundi nirwo ruboneka umengo rwaragonzwe hagati na hagati. Ntivyoroshe rero kubona neza uko aho hantu hagonzwe. Umengo imodoka yisetse ku giti cyaswe kuyinjiramo gihagaze, ariko niboneka uko yoba yariko iragenda kugira ngo cinjiremwo aho hantu.
Imparati y'inyuma yaravuyeko ariko ntiyigeze iboneka muri ico kibanza, none yaviriyemwo hehe? Ivyatsi vyaho basanze imodoka ntivyerekana ko imodoka yahagiriye ingorane zikomeye nk'uko umushoferi yoba yariko aragwana nayo mu kuyihagarika, kuko benshi barazi ko imodoka mu gufata amaferi igira bimwe yonona cane cane ivyatsi vyaho ibiri. Rero basanze ivyatsi vyaho bimeze neza wome ngo umuntu yaje guparika wogira ngo yavyiteguriye. Ikindi nuko imodoka yari zimije neza, amatara zimije neza, ubundi mu masanganya nk'ayo mw'ijoro n'imiburiburi amatara guma yaka. Airbag y'imodoka ntiyasohotse. Mu modoka za none harimwo ubuhinga bwo gukingira umushoferi wari ikintu asetse. Hari icitwa airbag, iki gisoka kikarinda umushoferi ko yicwa na shoke yo guseka kuri vola y'imodoka. Ikiboneka nuko imodoka ishobora kuba yaragongewe ahandi canke ikaba yarahonzwe ikintu hanyuma izanwa muri ico kibanza kugira ngo yitwe ko yahakoreye isanganya. Ikindi cyatangaje abantu mu matohoza yakozwe kuri iri sanganya canke se kuri urupfu rw'umushikiranganje Gabi Bugaga nuko urupfunguzo rw'imodoka rwari mu isakoshi. Ikintu ca mbere gitangaje ningene urupfunguruzo rw'imodoka clé de contact rutari mu modoka ahubwo barusanze ruri mu isakoshi ya Gabi Bugaga. Muti none yari anyonga adakoresha urupfunguruzo canke yarashoboye guhagarika imodoka ararukuramwo urupfunguruzo ararubika hanyuma araryama acisha ukuguru mu idirisha mu kurindira urupfu. Ikindi gisa nigisigura ko yoba yiciwe ahandi hama akazanwa mu nyuma muri iyo modoka. Reka tugaruke no kunyifato y'abategetsi ari navyo benshi bagarutse ko muri kano kanya bavuga ko uru rupfu ari urupfu rwateguwe. Naho ibibazo ari vyinshi abategetsi bo ntibigeze berekana ko bakeneye amatohoza ku vyashikiye umushikiranganje Gabi Bugaga. President Ndayishimiye yavuze ko ababajwe n'urupfu giturumbuka rw'umushinga ntahe Gabi Bugaga hanyuma arahoza abarundi n'umuryango. Umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima yemeje ko habaye urupfu giturumbuka rwavuye mu isanganya naho cyarahoza umuryango w'umuhisi nabo bakoranye hanyuma avuga ko leta izotangaza igihe azoshingurirwa nta matohoza ngazokogwa. Nubundi naho ryo bisanganya risanzwe hategerezwa kuba amatohoza avuga uko ryagenze. Hano rero biraboneka ko abategetsi bazi neza icishe Gabi Bugaga bakaba bakeneye ko hambwa gusa ikibazo kikibagirwa. Abandi batangaje n'abategetsi bava muri CNDD-FDD bitwa ko bari abagenzi ba Gabi Bugaga. Umwe muri bo yanditse agira ati naraye maramaye kuva mu gatondo twaramenye ko Gabi Bugaga yarayapfuye ariko nta na kimwe cavugwa mu magrupe WhatsApp turimwo. Je ndi muri groupe 9 nta numwe yigeze avuga. Vyagiye gucamwo ari uko umuvugizi wa leta bitangaje naho nyene nta kinini kivugwa wome ngo nakayabu gapfuye. Ugiye ku masati ya WhatsApp urabona ko batinye kumushirako. Ugize Imana akagira uwemera ko muganira avuga ngo baramuriye biraboneka. Nuvuze ivyo aca gusaba ko muhindura n'ingoga ivyo muvuga ko abantu bose buzuye ubwoba kubera urupfu rw'uyu mushikiranganje. Ibi rero navyo bikabandanya gutera izindi mpungenge mu gihe nabo muri leta bakorana akazi ka misi yose nk'abashikiranganje canke sabo mu bushikiranganje bwe nabo batifuza kuvuga ku vyo vyarashikiriye umushikiranganje canke se wamye basangiye urugamba rwo guteza imbere igihugu. Reka tugaruke no ku makuru y'ibanga ava mu bitaro. Ikiziga ca Gabi Bugaga cajanywe mu bitaro mu buruhukiro bw'ibitaro Kira Hospital i Bujumbura. Hari audio zaraye zirasohoka z'abavuga ko amakuru yavuye kubogeje ikiziga ca Gabi Bugaga. Ayo audio akavuga ko babonye ko Gabi Bugaga yoba yararashwe amaja ku gutwi. Baravuga naho babonye urusoro rwasohokeye. Hari n'uwanditse ko yivuganiye n'abamwogeje. Aya ni amakuru tudashobora kwemeza ariko ni amakuru asaba ko hokogwa isuzumwa ry'ikiziga c'umushikiranganje Gabi Bugaga. Birakenewe ko hafatwa ingingo zikingira abogeje ico kiziga. Ivyo twabonye mu yandi madosiye nuko abantu nk'aba bafise ico babonye gikomeye bahora bicwa mu nyuma. Audio zibivuga ziriko ziranwanwa badakingiwe rero nabo barashobora kwicwa umwanya n'umwanya. Tukagaruka ku makuru y'ibanga ava mwiperereza. Umwe mu bakozi biperereza yaraye ashoboye kugira ico avuga yagize ati hari ibintu vyantangaje. Ibintu vy'urupfu rwa Ministre Gabi Bugaga birashoboka ko vyakozwe nabo mu nzego za documentation no kuvuga mu rwego rw'iperereza. Umugoroba bapfa twari twabonye inama ya Venami Buru ajejwe operation be n'agahungu kitwa Brice Rusuriye gakora mu iperereza Ingozi.
Icyadutangaje nuko uyirusiriye ari we wenyene mu gatondo yazindutse harya hatowe Gaby Bugaga abari waduha amafoto ya mbere y'ikiziga. Ivyo hano murazi ko bitoroshe, mubandanye kubikurikirana nanje ngize gishasha menya ndakibaha, ariko hariho ibimenyetso bitwereka ko urupfu rwa Gaby Bugaga rwavuye hano. Uyu Brice Rusuriye avugwa hano turamuzi mu yandi madosiye menshi y'ubwicanyi be no kunyuruza abantu bakabugwa irengero vyakozwe n'iperereza kuva mu mwaka wa 2015. Bamwe bamuzi ku izina rya Brice Tuyikeze, yavuzwe cyane nko mu nyuruzwa rya Hugo hari amategeko muri ntwara n'umwaka wa 2016 kumutakura. Venant Miburo barazinanye cyane kuko barakoranye mu iperereza Ingozi. Bino bimenyetso rero 10 birahambaye cyane, ntibikwiye gufatwa minenegwe. Turabandanye no gutoza kuco Gaby Bugaga yoba yarazize. Leta nikwiriye gufata abarundi nk'abana, ibivugwa vy'isanganye biraboneka ko ataba vyemera. Kurane rwacu rero nabandi bakoze amatohoza barabandanya kwegeranya amakuru yose ajanye n'urupfu rw'umushikiranganje Gaby Bugaga. Uwo yaraganire nawe umunsi wa nyuma, uwo baramubonye umugoroba wa nyuma nawe, uwo bafise icazi nawe yokidushikiriza kugira ngo mu matohoza yacu ndetse no mu zindi nkuru zacu turiko turabategurira zijanye n'urupfu rw'uyu mushikiranganje wo muri leta ya President Evariste Ndayishimiye narwo navyo tugire ico tubibabwira ko. Tuvuye turahojeje kandi umuryango w'umuhisi umushikiranganje Gaby Bugaga ndetse nabiyo bose. Tuvuye kuri ibi biriko biravugwa kuri uru rupfu rw'umushikiranganje Gaby Bugaga n'amatoza agiye akorwa na radio nka RPA ndetse n'amashiramwe yigenga nka Focode, reka tubandanize ku zindi nkuru ziriko ziravugwa ijya nino mu gihugu. Mu yandi makuru ariko aravugwa agezwe ko muri no mugoroba nuko President Evariste Ndayishimiye yagize ati twarabonye ko haragaze mu burongozi bw'umwe bwa Afrika, niyo mpamvu twashizeho mu gujejwe kwiga uko bizokosorwa. Iruhande ya mugenzi wa Kongo, umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari mu batanze ivyumviro kubijanye no gukomeza imiryango y'ibihugu bisangiye uturere muri ya nama arimo mu gihugu ca Turukiya ADF y'umwaka wa 2026. Ndayishimiye asanzwe arongoye umuryango w'umwe bwa Afrika yavuze ko isi ikeneye kuja hamwe kuko uno munsi isa niyatatanye. Ivyo kugira bishoboke, Evariste Ndayishimiye yavuga ko hobanza gukomezwa kunywana n'umwumvikano hagati y'ibihugu bisangiye uturere. Uti ibihugu biba bisangiye inyungu zitandukanye, babizinanye mu mibereho na kahise kavyo. Biba vyoroshe rero ko bihuza ku bwa Ndayishimiye. Ku kibazo kijanye n'ibibazo vy'inzego z'umwe bwa Afrika zibonwa nk'izidafise ingufu zo guterera umuti ibibazo bihanze umugabane, Ndayishimiye ntaja kure ibiherutse gushikirizwa na Perezida wa Kenya. Yagize ati mu muryango umwe bwa Afrika twarabonye ko haragahaze mu mategeko duca dushiraho mu guhiga impinduka zikenewe ngo bihinduke. Umugwi nk'uyu usanzwe urongwe na Perezida William Samoei Ruto w'igihugu ca Kenya. Kugira ico kibazo rero gikemugwe, Evariste Ndayishimiye yavuze ko umuryango w'ibihugu arongoye ukorana n'iyindi miryango y'uburere yasanzwe harimo nka EAC, SADC, CEDEAO ndetse n'indi kugira ngo ikemure ibibazo. Ubwo gatatu yavuze kandi ko hasanzwe ari inama iraba ivy'umutekano n'amahoro ijejwe kwiga ku bibazo biri mu bihugu bigize umuryango w'umwe bwa Afrika. Iyi nama iri kubera mu gihugu ca Turukiya yatunganijwe ku nshuro ya 5, abashika 600 barimo indongozi z'ibihugu, abahinga, bagwiza tunga ndetse n'abandi nibo bari bayitezwemwo. Inama kandi kabifise intumbero yo kurabira hamwe ahisiri kiraja ndetse no guterera ivyumviro ku bibazo nyamukuru bihanze mu vy'intwaro, ubutunzi, ibidukikije, ubuhinga ndetse n'ibindi bitandukanye bihanze isi muri kino gihe. Mu yandi makuru kandi reka tubandanize kubiriko biravugwa mu mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu muranonge ujejwe kuri no kunywanisha Barundi Severi. Umugwi ujejwe kuri no kunywanisha Severi uvuga ko utazokwihanganira uzogerageza kubangamira amatohoza yayo kubijanye n'ivyanyazwe ku ngovo. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye kuri no wa 5, umukuru wawo Pierre Claver Ndayicera atangaje ko azofatwa ibano bikomeye ku bantu batanga ivyemezo vy'ibinyoma canke inyandiko z'ubusuma. Nkuko yabishikirije, itegeko rigenga Severi ritegekanya igihano cyo gupfungwa kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 3 hamwe n'ihadabu riri hagati y'imiliyoni 5 ndetse n'imiliyoni 10 z'amarundi ku muntu wese utera ubwo bumugwi yanka gutanga amakuru asabwa canke agatanga ivyemezo vy'ibinyoma mu matohoza. Aha yavuze ati hari amadosiye arimo ibinyoma vyinshi asigura ko hari abantu baburanira amatongo kandi bazi neza ko bayatwaye ku nguvu. Yaragabishije kandi ko ivyo
ivyabona bizofatirwa mu vyemezo vy'ikinyoma bizokurikiranwa n'ubutungane hisunzwe amategeko. Amatoza ku vyanyazwe ku nguvu yaramaze gutangura nkuko umukuru wa Severe yabishimangiye, yongera kandi avuga ko ingingo za mbere zizomenyeshwa mu ndwi zibiri ziri imbere. Yasavye kandi abarundi kuvuga ukuri kuko ikinyoma ari intandaro y'intambara mu miryango no mu kibano. Ariko rero aya majambo yateje ivyumviro bitandukanye mu banyagihugu. Arabona ko ari intambwe ikenewe kugira ngo habone kukuri n'ubutungane, abandi bo bakerekana amakenga bakavuga ko ayo majambo ashobora gutera ubwoba no gutandukanya abantu. Mu gihe ikibazo c'amatongo kigiteye ingorane mu Burundi, ibikorwa vya Severe biriko birakurikiranirwa hafi. Ingingo zizofatwa mu minsi iri imbere zishobora kugira ico zihinduye ku kuntu abanyagihugu babona ukuri, ubutungane ndetse no kunywanisha. Severe ikaba iri mu nzego zashinzwe hisunzwe amasezerano y'amahoro no kunywanisha y'Arusha yo mu mwaka w'2000, ariko ikaba ari imwe mu nzego zavuzwe ko cyane mu majambo yo kuyinenga. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu cyane cyane rwanira abatutsi rirayigaya riyagiriza ko ihengamira cyane ku bwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Kwigenekerezo ya 20 Kigarama mu mwaka w'2021 umukuru wo mugwi yamaze igihe kinini atavuga ko rumwe yatangaje ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi. Ivyo yabivuze mu gihe bariko barashikiriza icegeranyo cya gatatu cyaho ibikorwa bigeze imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka i Bujumbura. Ariko mu kwezi kwa Rusama mu mwaka w'2022 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko bitari bikwiye kwemezwa ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko. Urundi bufise imigwi y'amwoko imeze nk'iyo mu Rwanda. Igihugu kibanyi cyo mu buraruko ariho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yemejwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Mu Burundi naho ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 bukunze kwitwa ivyabaye mu mwaka w'1972 bwemewe n'ubutegetsi buhari nk'iyo nyabwoko ryakorewe abahutu. Amoko abiri agize igihugu aracyafise ingorane mu kumvikana ku kuntu yosigura neza ivyabaye vyose vyashikiye igihugu. Gushika ubu abatutsi benshi baracizera ko ubwicanyi bwakurikiye urupfu rwa perezida wa mbere w'umuhutu yatorewe mu matora ya demokrasi Melchior Ndadaye mu mwaka w'1993 ari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Uko siko Ndayicariye n'umugwi wiwe rero babibona, kuko mu ntara zimwe banse kuja kuraba ahari ibinogo rusange vyahambwemwo abatutsi bari bamenyeshejwe. Muri ico cuka rero ingingo zizofatwa na Severe kubijanye n'amatungo yanyazwe zirarindiriwe n'amakenga menshi hagati y'ivyizigiro vy'ubutungane n'ubwoba bw'uko hashobora kwaduka izindi njyane mu kibano biturutse kuri ivyo vyatangajwe na Pierre Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi Severe mu gihugu c'u Burundi. No kuvuga umugwi ujejwe kuri no kunywanisha abarundi cyane ariko ugafatira kuri kahise k'igihugu. Mu yandi makuru kandi kudatanga amakori ku rugero rumwe ni kimwe mu bituma abantu badahurumbira kubandanya bayatanga. Ivyo zashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parsem nyuma yaho hatunganijwe igisabisho c'akavuna musase National Prayer Breakfast cari gifise ikivugo cyo guhimiriza abarundi gutanga amakori. Warongoye Parsem akavuga ko abantu bo mu gihugu icarico bareka guhurumbira gutanga ikori kuko haba hari inzitizi babibonamwo. Icambere nakarenganye mu gutanga amakori. Faustin Ndikumana akavuga ko usanga hariko hatangwa amakori abantu abantu bamwe. Ibice bituma rero abo bazwi batera barondera ukuntu babivamwo kuko ari bo leta ya Amerika irirukako. Ngibice 70 mu Burundi usanga bakora ibintu bitaje habona mu bitanga ikori, kandi ugasanga leta nta kiri kirakora. Ahatanze akarorero k'abadandaza amahera y'agaciro. Akazaho icya kabiri ni uburusho bw'umurengera. Ndikumana akavuga ko amahera leta yakoresheje mu mwaka w'2023 mwaka w'2024 hatanzwe uburusho bugera ku bice 161%. Imvo ya gatatu nuko amakori yatojwe aza n'umusaruro. Urongoye Parsem akavuga ko bikigoye ko abantu bahurumbira gutanga ikori kuko leta idahana abanyuruza ayaba yatojwe. Aho ngo ugaca usanga mu bindi bisata atani ibikorwa vy'iterambere biriko birarangurwa. Icakane ni giturire. Faustin Ndikumana hayagize ati umuntu azotanga ikori hama agiye kurondera ico arekuriwe aciyongera atanga amahera.
we ntiyumva ko abarishe kabiri. Umupolisi urariha ikori rimuhemba mugabo no mwibarabara ugende uramuha ayandi mahera. Icya gatanu ni amategeko ahindagurika. Faustin Ndikumana akamenyesha ko hari abo usanga bariko bariha amakori inshuro zibiri, ayo ku rwego rwa komine hamwe na oberi, ivyo navyo biza gusongera isibe kuko amikoro y'abantu yagabanutse. Faustin Ndikumana agasaba leta ko yogira ishaka ryo gutoza amakori ku rugero rumwe mu bikorwa vyose birangurirwa mu gihugu. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Hari nibindi byinshi turiko turatohoza ko amakuru mu mwanya uri imbere tushobora kubageza kandi makuru canke se ejo mu gatondo tukazobageza ko andi makuru biba biriko biravugwa iri nunga mu gihugu cy'u Burundi. No Muhuza TV rero Imana ibayezagira ibikorwa byanyu vya misoze muriko murakora, amakuru yacu yoyo arabandanya. Tubibutsa ko ku munsi w'ejo hari ikiganiro gikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye azoremesha ku kimenyesha makuru yaga, aho azishura kubazo bitandukanye ari mwirekurwa ry'uwaho zari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Arengiyome Bunyoni, ndetse niba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azokwitoza mu matora y'umwaka uza.